Ndabaramukije mwese bakunzi bacu. Ikaze mwe amakuru ategekanya ikirere cyo kuri uyu w'Imana ni Igenekerezo rya 18 Rusama umwaka wa 2025. Mu gatondo hitezo yuko hazokwa Kizoba arimo n'ibicu bike bike hose mu gihugu cacu. Ahazoba ahakanye gusumba handi azoba ari mu ntara ya Gitega, ibipimo by'ubushuhe byaho bizaba bigera kuri °C 12. Ku muhingamo naho hitezwa yuko hazoboneka ikirere kirimo ibicu vyinshi mu ntara za Cibitoke, Ibubanza, Mukayanza, Imuramvya, Imwaro, Ikaruzi hamwe no mu ntara ya Ngozi. Ahasigaye hakazoca haka izuba ririmwo n'ibicu bike bike. Ahazoba hashushe gusumba handi azoba ari mu ntara ya Cibitoke, ibipimo vyaho bizaba bigera kuri °C 30. Ejo mu gatondo hategekanijwe yuko izuba rizoseruka igihe cy'isaha 12 zuzuye neza rirenge igihe cy'isaha 12 zibura minota 2 z'umugoroba. Nuko rero ni hana makuru ategekanya ikirere cyo kuri uyu w'Imana garukiye. Mwakoze mwese kuyakurikira naho utaha.